isaha zitandatu zirenze kiminota 11 ngaha muri studio za Radio Magara Times FM akaba ari umwanya gukikana amakuru nayo tukaba tuyashikirizwa na Felicien ndakuramukije Felicien ngenda gwandikaze muri aya makuru ndakuramukije iyanga ndabaramukije namwe bakunzi ba Radio Magara Times FM nongera ndabaha ikaze muri ano makuru yo kuri wa gatanu igenekerezo rya mbere Rusama umwaka wa 2020 reka no makuru yacu tuyahere mu ngingo nkuru ziyagize. Nkuko bisanzwe biri itarike imwe Rusama hama hahimbazwa umusi mukuru wabakozi na kazi bagasangirira hamwe n'imiryango atanja uwangura. Igikorwa cyo gutanga amakarata ku bafise uburenganzira bwo gutora kikaba catanguye igenekerezo rya 30 ndamukiza hikazorangira igenekerezo rya 4 Rusama umwaka wa 2020. Ico gikorwa kikaba kiriko kirakogwa mu gihugu cyose. Aya n'ayandi ni mukanya. Gwino muri sanze muri radio Magara Times FM. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru aramvuruye mu buhinga bw'ivyuma nibigimana Armeri. Reka ano makuru yacu tuhere mu gisata c'iterambere. Nkuko bisanzwe biri itarike imwe Rusama hama hahimbazwa umusi mukuru wabakozi na kazi bagasangirira hamwe n'imiryango atanja wangura. Johashi Hakizimana mustanteri wa komine Bugarama akagabura ko akebura abene gihugu bamwe usanga bake bakengera akazi kabo. Reka tumutege yomi akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Diane. Umutezo gutahura ivyo ari byo urumva nabakozi umusi mukuru wabakozi be nakazi kubisanzwe nta muntu numwe adakora kiretse ngira ngo uwirwa kwirigara biratangaje kumva umurimyi umubajije ati we urakora ngo nta kazi mfise none abishe birenga 95% novuga byo bakoresha ikaramu by'abakozi ba leta tunzwe n'ibiva mu burimyi be n'ubworozi. Nico gituma rero ubwa mbere twagomba tukeze abakozi nakazi kuko abantu bari ku kivi urabona barakora imyuga itandukanye ibikorwa bitandukanye muruko kubakeza rero nuko nawo rero novuga umwaka waruheze kuko umunsi mutari kimwe kwa gatanu yuko bategerezwa kwidagadura bagaseruka bakavyo bari novuga bakaruhuka umunsi w'akaruhuko. Rero twabasaba kwidagadura nuko kwidagadura rero twobamenyesha ko urugo umugabo n'umugore n'abana kuko n'abana hajya barakora umwana aroza isahane hajya bakoza baterereye mu nyungu z'umuryango bagira umunsi mukuru basangira agafana basangira agacupa basangira utwo kurya ivyo basaruye biginane. Hama ikindi naco twege muri ganyo y'igihugu ko babitunganije nuko bibera mu miguru y'intara twebwe twagiye mu Rumonge niyo tuja kudefirira n'abandi basarukira abandi mu komine kozi ba leta cyangwa kozi ba komine bose tugenda mu Rumonge niyo tudefirira ni umunsi jambo nyamukuru nyine shora mukuru w'igihugu cacu yashikirije niyo tubyumvira hanyuma abari nabo urumva ko twabatumiye ko no mu mihana yabaho bari basabika ivyo baronse ivyo barimye ku mwimbu kuvyo bakoze. Reka no makuru yacu tuyabandanirize mu gisata cyo gutanga amakarata ku bafise uburenganzira bwo gutora kikaba catanguye igenekerezo rya 30 ndamukiza kikazorangira igenekerezo rya 4 Rusama umwaka wa 2020. Ico gikorwa kikaba kiko kirakogwa mu gihugu cyose mu bibanza bimwe abene gihugu bakaba batariko baritabira ico gikorwa ku bwinshi aho twovuga nko kwishure rwisumbuye rya Magara tega amatwi Gerard Nyabenda umwe mu bene gihugu ayahaciye uko yabisanze bimeze. Uyu munsi mu bisanzwe abanyagihugu biyandikishije bariko baza gutora amakarita yabo ngaha mashasha kuvyukuri uravye abantu bari ku mirongo ni bake cyane bibonekane ku mengo abajejwe ntaro ntavyo babamenyesheje kuko biyandikishije nabariko baraza gutora amakarita urabona neza yuko hari habo bo batabiko ayo makarita ari karatanga ntibibanguka kuko abariko barayatanga uri kuraraba urabona ko bikwega kumburengira ngo ni kutamenyera ibinyene byo kuraba amazina ibintu by'amarfabe birabagora vrema uko vyari bikenewe nuko abajejwe no hari ubwa mbere hoho barakwiye gufata mikoro bakwiye muri site bajunguruke babwire abantu babararike baje gutora amakarata kuko benshi biraboneka ko mengo ntavyo bazi. Tukiri muri ico gisata nyene umwe mu bakozi basanzwe batanga ayo makarata barashima cyane ko aho baherereye abene gihugu bariko baraza gutora amakarata kandi bagashima ko bariko bakwirikiriza impanuro zo gukaraba amazi meza n'isabune. Tega amatwi ntunzwe n'Imana Evariste akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Ciza Jean.
sanzwe muri komine Bugarama biriko bigenda neza aho abanyagihugu bariko bihutira gutora izo karata zabo kugira ngo bitegurire amatora meza ategekanijwe ku itariki 20 z'ukwa gatanu. Niyo mpamvu rero abenegihugu bose bariko babasensibiliza kugira ngo bagende gutora izo karata kugira ngo bize bigende neza mu matora yabo aze bayitabire neza atangorane nimwe bafise. Mu bisanzwe ahantu hose hari yandikirwa cyangwa bariko batangira ko ayo makarata ahantu hose twagiye turaca turabona neza yuko hariho muri bimwe batubwira byo gukaraba amazi ahari ntangorane nimwe sigura yuko bariko bavyitwararikamo neza mu gukaraba kugira ngo baze kwakira ubwo bukarata. Ntangorane nimwe hari kuko ku ntonde zose zasohotse hari intonde zaheruka gutangwa muri 12 aho bayanditse n'abandi bashasha. Ubu rero umuntu araza akiraba neza ku rutonde hanyuma agaheza akaronka iyo karata yiwe. Nizere yuko ikarata y'uwo muntu yanditswe mu 2018 nuwe yaheruka kwigoreza rusansuma muri 2019 ikarata yiwe izosohoka kandi bimeze neza. Nico dukora gusa turagerageza nka tugiye turaca kugira ngo abene gihugu bihute kuza gutora izo karata kugira ngo bimere neza bagende gutora izo karata kugira ngo bitabire amatora. Naco gituma rero n'abintwaro bose bafise mu ruhara kugira ngo bagende kubwira abene gihugu kugira ngo bagende aho biyandikishije kugira ngo bashobore gutora izo karata zabo bitegura amatora meza. No kuvuga ikiringo cyo gutanga karata ni kuva itariki 30 ejo kuwa kane hahise gushika itariki 4 no kuvuga ku musi wa mbere. Reka n'amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'akarere ka Afrika y'ubuseruko turi kumwe na Alon Ndayiragije. Reka amakuru tuyahereye mu yavugwa mu yandi makungu. Ubushinwa bukekwa kuzo kwivanga mu matora yo muri leta zunze ubumwe za Amerika nkuko vyamenyeshejwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje mu Bushinwa bujeje imigenderanire n'ayandi makungu Gege Shuan Ibejeng avuga ko Ubushinwa bwatanguje kuri uyu wa kane igenekerezo rya 30 ndamukiza uno mwaka turimwo ko atamugambi bufise wo kwivanga mu matora y'umukuru w'igihugu y'umwaka wo muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ni nyuma yaho ku musi wa gatatu Perezida Donald Trump yashikirije ko Ubushinwa bwiteguye gutoteza ndetse ubutegetsi bwiwe kugira ashobore gutsindwa. Trump yabandanije ashikiriza ndetse yatanga amakenga ko Ubushinwa bwifuza ko umukandida w'umugambwe w'abademokrate Joe Biden atsinda kuko ashobora kubatezurira amatagisi ku bidandazwa byabo bazoba binjije muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ariko umuvugizi w'Ubushinwa ubushikiranganje bujeje imigenderanire n'andi makungu arabihakana akavuga yuko leta zunze ubumwe za Amerika ifise politike yabo nibareke kuba ugwitwazo Donald Trump kubera ki ushaka kwitiranya politike yo muri leta yawe na leta y'Ubushinwa. Muri leta zunze ubumwe za Amerika hariho icizere cy'umuti wa coronavirusi navyo ngo byo babimeze gute aho guverinoma ya leta zunze ubumwe za Amerika yatangaje uyu munsi ko abantu batakaje akazi kubera virusi ya corona bamaze kurenga miliyoni 30. Abahinga mu by'ubutunzi bemeza ko ikibazo cy'ubushomeri cyatanguye kurenga ndetse no mu myaka y'igihumbi kimwe na 1930 mu gihe bise the Great Depression mu Cyongereza cyangwe la Grande Depression mu Gifaransa. Rero iyi virusi ya coronavirus imaze guhitana abantu barenga ibihumbi 227 ku isi yose kugeza ku igenekerezo rya 30 ndamukiza uno mwaka turimwo hakaba harimwo ibihumbi 61 by'abanyamerika nkuko vyashikirijwe na Dogiteri Anthony Fauci akavuga yuko umuti ukinga ndetse uvura umugera wa coronavirus Remdesivir uragabanya imisi umuntu ashobora kugwara agashobora gukira. Ikigo kijejwe amagara y'abantu bo muri Amerika ndetse no kugaburirwa no kuraba iby'ibifungurwa byari bitegekanije ko gishobora kwemeza ishigwa ku mugaragaro uwo muti wa coronavirus ino musi ariko mukanya gato cyane tuzobananya tubatoreza. Reka ano makuru tuyabandanirize mu yavuga mu karere ka Afrika y'ubuseruko aho mu Burundi bisanzwe bizi yuko kuruno musi wa mbere Rusama uko umwaka utashe Burundi bwamabwifatanya nibi n'amakomine ndetse n'amaprovinsi mu guhimbaza umusi mukuru w'akazi n'abakozi aho musi uhimbarizwa mu bibanza bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cyose igikorwa cyo kwiyamamaza kirabandanya mu mpande zose zigize igihugu tukaba tugeze ku musi ugira gatanu ico gikorwa kirimo kiraranguka. Ayavugwa mu Rwanda naho abagize umuryango wo mu Kamembe mu karere ka Rusizi barasaba ubutegetsi n'amakungu imfashanyo muri ibi bihe vyaguma mu rugo byatangwe kwisasira inganda na cyane cyane aho mu Rwanda. Reka ano makuru tuyarangirize muri Sudani y'Epfo aho ishiramwe gitaho impunzi HCR risaba
ko hashobora kwaduka ingorane ya mamiliyoni by'abanyasudani y'Epfo mu gihe ikiza ca coronavirus cyo kwiragira muri ico gihugu. Umuvugizi wa Sere Babaloch avuga ko gushika ino musi abantu barenga 35 bamaze kwemezwa ko bashoboye kwandura umugera waguma mu rugo muri Sudani y'Epfo, ariko mu gihe uwo mugera wobandanya wisasira inganda woshobora konona ibintu byinshi na nyabujya ico gihugu kirimo abantu barenga umuriyoni na 17 by'abalonchi. Avuga ko amakungu akwiye gukorana kugira akinge ako kaga ka coronavirus. Aronda iragije amakuru yo mu karere ka Afrika y'ubuseruka n'ayandi makungu kubwa Radio Magara Times FM. Akabari na hano amakuru yacu arangiriye. Reka dushimire watumye amajwi abashikira neza Bigimana Armel, twongere dushimira namwe mwese maduteze yomi, eka nabadufashe gutorokana ano makuru mu ruganda. Eka naje ndabashikirize ni Felicien BIGIRIMANA, naho butaha ngwino muri sanze muri radio Magara Times FM.